Bavukanyi dusangiye gusomera hamwe Bibiliya, turongeye kubaramutsa. Muri ino ndwi turababwira ku bijanye n'igitabo co gusubiramwo amategeko canke co kwibutsa amategeko, mu gifaransa Deuteronome, kivuye mw'ijambo ry'ikigereki risigura itegeko rya kabiri, kubera ko kino gitabo gisubiramwo canke kikanoganza amategeko yari yatanze mu bindi bitabo biri imbere yavyo, ari amategeko ari mu gitabo co guharura, mu gitabo ca bene Levi. Gutyo kikaba rero kigomba kuyanoganza, ariko kandi kikaba kinasozera, kuko urumva ni igitabo ca gatanu muri bino bitabo vya Musa, kikaba kinasozera bino bitabo vyose bitirira ibitabo vy'amategeko. Mu gihe bereye citwa Devarim, ni ukuvuga amajambo, kubera ko nk'uko nabibabwiye gitangura kivuga ngo ngaya amajambo Musa yashikirije abene Israeli bari mu kiyaya ca Mowabu, imbere y'uko binjira muri yasi Imana yari yarabateguriye. Kigizwe n'ibigabane 34. Ikigabane ca mbere gushika ku ca 30 harimwo inyigisho zitatu za Musa, aho batwereka ukuntu Musa yayagiye abene Israeli bari mu kiyaya ca Mowabu. Muri ivyo biganiro, ikiganiro ca mbere Musa yongera kubibutsa ukuntu bamaze imyaka 40 bari mu bugaragwa bayerera, kubera ko batari bagamurukiye Imana, ikaba yari ibahanisha kumara iyo myaka 40 mu bugaragwa. Mu kiyago ca kabiri Musa atwereka ukuntu Israeli yo kwibuka gukwirikira Imana no kuyigamburukira, ikumviriza amategeko Imana yayihaciye kuri Musa, kubera ko no kuzokwinjira muri yasi Imana yabemereye bizovana nuko bazoba bagamburukiye Imana. Hanyuma mu kiyago ca gatatu naho Musa ahamagarira bene Israeli kwisubirako, kwanka icaha, kwanka igicumuro cose, kugira ngo bashobore kuzokwinjira mu gihugu Imana yabateguriye. Bitagenze gutyo naho bakazotakaza n'iyo si, mbere bagashobora no kuja mu buja i Babironi. Mu gice ca nyuma kigizwe n'ibigabane 30 kuva ku 31 gushika ku ca 34, batwereka ururirimbo rwa Musa, imihezagiro ya Musa, n'ukuntu batangura kutuyagira ibijanye na Yozuwe, kubera ko Musa amaze gupfira ku musozi wa Nebo, ari Yozuwe azoca afata ikibanza yari afise kijanye no kwinjiza abana b'Isirayeli mu gihugu ca Isirayeli nyene, aho azoca atangura mu kigabane ca mbere c'igitabo ca Yozuwe, azotangura kugwanya abandi yasanze muri ico gihugu, bene Kanaha, abava muri Kanahani bose, kugira ngo nk'uko Musa yari yabivuze ko igihugu bazogifata barinze kugwana, bashobore gutangura kwirukana, niko novuga, abandi bari basanzeho nabo bashobore kuhagerera. Kino gitabo kirimwo n'ivyo nk'uko twabivuze citwa igitabo c'amategeko, co gusubira mu mategeko, co kwibutsa amategeko, canke c'itegeko rya kabiri, itegeko rigira kabiri. Harimwo amategeko menshi, harimwo amategeko ajanye no gusenga, amategeko ajanye no guhimbaza imisi mikuru, harimwo amategeko ajanye n'imigenderanire hagati n'abandi, harimwo amategeko ajanye n'ibizira n'ibitazira. Ariko cane cane itegeko rya mbere nyamukuru ririmwo n'iri rijanye no gusenga Imana imwe rudende, rijanye no gusengera Imana mu kibanza kimwe, kubera ko uwatwandikiye kino gitabo twereka yuko Imana y'Isirayeli ni imwe sa, kandi ikibanza co gusengerwamwo iyo Mana ni kimwe rudende, arico i Yerusalemu. Birumvikana rero ko izindi mana ziri ku ruhande canke ibindi bibanza kuri kino gitabo nta kibanza bifise. Kira noneho unaravye neza, kino gitabo kitwereka ukuntu Musa acira bene Isirayeli inzira yo gucamwo, kubera ko ababwira ati ngiki ciza, ngiki kibi, ngubu ubuzima, nguru urupfu, hitemwo neza, hitemwo inzira y'ubuzima, kugira ngo mubeho, kuko muhisemwo inzira y'urupfu mwopfa, muhisemwo inzira
yo gukora inabi Imana yoshavura ikabahana. Nuko rero imbere y'uko abene Isirayeli binjira mu gihugu Imana yabateguriye, ibasavye guhitamwo kugira ngo bahitemwo ubuzima, bahitemwo kuba abana b'iyo Mana ibakunda, ariko inabasaba no kugendera amabwirizwa yabateguriye, yabahaye iciye kuri Musa. Kino gitabo kandi kirimwo ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwa mbere ni uko camaze gutegekanya ko bene Isirayeli koko batazogamburukira Imana, bazoca ku ruhande y'ivyo Imana yababwiye, bakasenga izindi mana, bakagira n'ibigirwamana. Ariko ntibiherera ngaho gusa, kubera ko ubwo buhanuzi bwerekana yuko igihugu c'Imana kizoja kubiri n'amategeko yayo, bihera banatweretse yuko kizoca gihereza mu buja i Babironi, gutyo bakaba babonye yuko kuba batakurikije ivyo Imana yari yababwiye, igihano bica bijana ari uko kuja mu buja. Ariko hari n'ubundi buhanuzi bufatiye yuko naho igihugu cagararije ntigikwirikira amategeko, hazoza uwundi muhanuzi azoza aje kwibutsa ya mategeko, mbere akayandika mu mutima w'igihugu c'Imana. Ico gituma kino gitabo kiri mu bitabo bikomeye, kubera ko uwo muhanuzi bavuga ntazoza gusa asa na Musa, ntazoza gusa yitwa Musa mushasha, azoza ari uwusumba Musa, kubera ko ariwe Mesiya abahanuzi bara batanguye kubura, gutyo akaba ubudasumbwa, umwe yigisha urukundo, atakwigisha gusa mu mategeko, yongera anagwerekana mu buzima bwiwe. Ico gituma kino gitabo cagize uruhara runini ku bitabo bindi biri mu bwuzure bushasha, kubera ko ariho tubona ukuntu Yezu Mesiya yatanguye kuburwa buke buke gushika ashitse. Ikindi twovuga kuri kino gitabo ni ahantu gihagaze mu bwuzure bushasha, mu bwuzure bwa kera, kubera ko kino gitabo kigira gatanu mu bitabo vy'amategeko, bitabo bita vya Musa, ariko kandi ni igitabo kigira gatanu mu bitabo byose vya Bibiliya, haba muri Bibiliya y'Abakristo, haba no muri Bibiliya y'Abayahudi. Ni ukuvuga hano gihagaze gisozera bino bitabo vyatanguwe n'amamuko, guhunguka, abene Levi, guharura, gaca gisozera, ariko kandi kinugurura n'ibindi bitabo, kuko inyuma yaho haca haza Yozuwe, abacamanza, Samuweli, igitabo ca mbere n'ica kabiri ca Samuweli, igitabo ca mbere n'ica kabiri c'Abami. Gutyo uhereye ku gitabo c'amategeko, co gusubiramwo amategeko, ugashika ku gitabo ca kabiri c'Abami, ivyo bitabo vyose bigize umugwi umwe, kubera ko ariho bibona bitwereka ko iyo nyigisho ishimikiye ku mategeko ari mu gitabo co gusubiramwo amategeko yagiye iranguka buke buke gushika ivyavuzwemwo vyose birangutse. Kuko ibijanye n'ubwami bari babivuze mu gitabo co gusubiramwo amategeko ko batazogira umwami atubaha itegeko, ariko mu nyuma mu gitabo c'Abami, abami bose baje ba Isirayeli baje barenga amategeko. Barababwiye yuko bazogira ikibanza kimwe co gusengeramwo, ariko mu bindi bitabo vyose, mu bitabo vya Samuweli no mu bitabo vy'Abami, batwereka ukuntu barenze kuri iryo tegeko, bakiyubakira izindi mpimbi zo guherezako inkuka. Gutyo rero n'ibihano vyose birimwo bikaba ari nk'uko bwa buhanuzi bwari bwabaye mu gitabo co gusubiramwo amategeko buriko buraranguka. Kino gitabo kandi kirimwo ibintu bikomeye bijanye n'uko akahise ka Isirayeli kagenzwa n'Imana, naho bacumuye bakaja kure y'Imana, rero bakaja no mu buja, Imana niyo itwara igihugu cayo. Imana niyo yimikwa ngo ibe umukuru w'igihugu c'Imana, gusumba mbere na ba bami bobo baja kure y'amategeko y'Imana. Muri kino gitabo kandi niho dusangamwo amajambo amwe yanashitse no mu bwuzure bushasha, kuko Yezu avuga ati urakunda Umukama Imana yawe n'umutima wawe wose. Abivuga bitwibutsa, ariko mu busanzwe ariko arasubiramwo amategeko, amajambo yari yavuze muri kino gitabo. Murumva rero ko ari igitabo gifise agaciro gakomeye, agaciro ntangere. Twobasaba kucisomera
mbere murose akanya musome ikigabane ca 6 kugira ngo mwumve ukuntu Imana itumirira kumviriza ijambo ryayo, igatumira bene Isirayeli, ariko natwe idutumirira kumviriza. Twumvirize ijambo ry'Imana, turisome, turikunde, kugira ngo natwe n'ayo mategeko Imana iduha twumve yuko iyaduha kubera urukundo dufitiye, kandi naducira n'inzira yo gucamwo kugira ngo dushobore natwe gushikira urwo rukundo rwo kuyikunda no gukunda bene wacu nk'uko twikunda. Murakoze.